Yesu n'umwami. Igice cy'ijana na 12. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ngira ndagusengere kugira ngo uhora akugirire neza kandi akube hafi. Kwa kwidodomba wagize kose uhora avyibagira abishire kure, maze uhora akugirire neza. Nawe uje mu gitigiri cyabo uhora agiriye neza. Nawe uje mu gitigiri cy'abantu bidegemvya ya minyororo ikuvuyeko. Tumaze kwiga iminyororo 3, yari umunyororo ugira 4. Kumbure wari ufise iminyororo 3 yonyene canke 2 canke 1 canke iyo minyororo yose 4 yari ikuboshe. Uhora agira kugirire neza gukure muri iyo minyororo. Ni igihe cyo kubohoka. Ni igihe cyo kubohoka. Nta mpamvu nimwe yotuma uguma uboshwe, uguma urumuja. Kandi Yesu yaje kugira ngo atubohore, atugire bazima, atugire abidegemvya. Nitube tukiboshwe kandi tube abidegemvya, abana b'umwami. Warabonye haraho wabonye umwana w'umwami abohwa? Wabibonye? Nimba uwo mwami yoba atakiri ku butegetsi. Mbe uwo muntu yo muboha ninde? Ko dufise Imana tuzopfa tujya. Ko dufise Imana tuzopfa turonka. Ko dufise Imana tuzopfa tushika ku masezerano yacu. Ko dufise Imana byose bizoshoboka. Ntugire ubwoba rero. Ora gufite umugambi mwiza. Tumaze kwiga ku munyororo uvuga ubusuma. Ingene ubusuma buha abantu. Twavuze ku munyororo uvuga ku bubeshi, ingene ubeshi buha abantu. Turavuze ku munyororo witwa ubwoba, ingene ubwoba buha abantu. Uno munsi nawo kwidodomba niko kubosha abantu. Kandi ukwidodomba kurinjira mu nzu naho yoba ari inzu y'umutunzi ifise isima nziza cyangwa amakaro, irinjira mu cyumba ku gitanda ugasanga uraryamye mugabo kuridodomba mu muduga urimo ukidodomba mu kazu k'ivyatsi ukidodomberayo. Reka nkusengere uhora akugirire neza, agukura aho hantu. Aho ni mu kinogo, aho uraboshe kandi uboshe n'umunyororo ukomeye cyane. Kugira ngo bikuve ko si cyoroshe nuko wosengerwa kandi uhora akakugirira neza. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, ugira neza bukira bugaca, uragororotse kandi urahambaye. Ugirira neza bose, abazungu, abirabure, abahindi, abadimudimu, abarabu, uwari bose umugirira neza. Ugirira neza barebare, bagufi, abavyibushe, bato bato. Yesu, ndazi kudukunda. Ndakweretse umwene data yaraboshwe, yaboshwe no kwidodomba. Kenshi yarakwidodombeye bivanye n'ibibazo yaciyemo, kandi yumva umenga nta ngorane, yumva umenga na majambo asanzwe, ariko yarakwidodombeye papa. Ariko kandi uno munsi araciye bugufi, aragusavye imbabazi kugira ngo umuharire, maze uno munsi kuva uno munsi ivyo bihinduke. Uko yarazwi nk'uwidodomba bihinduke, abo ushima utazira izina ryawe, uhimbaza izina ryawe. Mugirire neza papa. Era amasezerano yiwe yaratevye gushika. Cyagiye yarazi ko bizoshoboka, ntabwo byashobotse. Kenshi yarisuzumye araraba ivyari byo. Kenshi yarakwiswe n'umubeshi. Kenshi yaravuze ko azosubira inyuma. Kenshi yaravuze ko azokuvako. Ariko Yesu woragize neza, wabandanije umuba hafi. Nubwo kumbura amasezerano yiwe atashitse nkuko byategerezwa kuba, kenshi yasanze kumbe yarihenze, yaridodomvye. Papa muharire, afashe umugambi kutazosubira kwidodomba, kandi subira umuha inkomezi kandi izindi shasha, asubire kandi azikoreshe, nasubire kandi mu kwidodomba, maze ashike ku masezerano yawe nkuko wamusezeraniye. Reka umugirire neza, reka umugirire neza papa. Reka bose bamenye ko yakunzwe nawe, reka bose bamenye ko wamugiriye neza, reka bose bamenye ko uri Imana ishoboye kandi uri Imana ihambaye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wari mucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana.
ugomvye ko tuvugana ukeneye ko tugusengera kugira ngo ubohoke umunyororo umwe cyangwa iminyororo ibiri cyangwa itatu cyangwa yose, cyangwa ukeneye ufise umutwaro ugomba ko tugufasha gusenga, cyangwa ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, urampamagara cyangwa unyandikire, turaza kugufasha kandi turizera ko Uhoraho azakugirira neza. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.